Filime Feruje rero uno munsi niyo tugira tuanalize abakunza filime Feruje rero mutora gatebe muze twicare hano tuganire. Ndazi ko hariho benshi muyiraba mukayitahura, abandi benshi bakayiraba ntibagende batahura filime Feruje. Aho uno munsi tuje kuganira kuri filime Feruje kugira ngo twanalize mbega filime Feruje mu bako ariyo ya mbere imaze kugaragara muri East Africa. Ivyo baro ntumbazi iyo byakorewe, ntubimbazi iyo byakorewe, ariko ndazi neza no kurikana ikino ganiro uraza kumenya byinshi bitandukanye muri filime Feruje. Filime Feruje ndakubwira ko iyo ya mbere muri East Africa, filime ya mbere muri East Africa yanditswe neza, iriko irakinwa neza ku mategeko ku rwego rukwiye kabisa. Ndakwibutse ko umwanditsi wa filime Feruje ariwe Nsoro, ariwe Ribat, ariwe Ira, ari mu muziki ku mazina menshi, ndazi mu muziki ku mazina menshi. Uyu afise n'ishure ryitwa Burundian Film Academy, ariyo natangwe kubwira ko no musi ariho twinjiye muri Burundian Film Academy. Afise ishure ryitwa Burundian Film Academy risanzwe ryigisha gukina filime, ririgisha n'indimi, ndakubwira nk'icongereza, Igiswahili, izo nyene zo zindi ndimi. Ndazi muramaze no kumva ko anakina mu ndimi nyinshi. Mwarabonye muri party heruka ko Ira hamwe na Chaseline basa n'abariko bara connectingana, hariko harabamo connection ukuntu biciye kuri Chaseline. Umutima we uri kumujya umubwira ati ufise ideni utegezwa kwishura, kandi mugihe ubona kaco gato ko kugishura gerageza ukoresha umwanya kugira ngo wishure iri deni ufitiye umwana w'umuhungu ariwe Ira, ariwe Ribat. Umwana ciza kikazari kimwe gusa wibutse, kikakujya mu mutima, kikakubita kabisa ku buryo bishika kuvuga ati reka nje gukorera iciza kimwe wandi yankorera ivyiza igihumbi. Niyo mpamvu bakubwira abarundi bakubwiye ati kori neza hama we wigire, kori neza wigire, uko biri kose urashobora kuzoyisanga imbere canke abana bakazoyisanga imbere. Ahiye ni murabe yewe mama we nindafise nkanje tugaya. Awagwan what's up busy glizzy D's. It's your boy one B Velaskira from Antipadas AKBBC. Mwamaze kubibona ko namaze gushaka kuri micro za Miracle Tip 257 aho nje kugira ngo tuganire byinshi bihurikiye muri Inasa kabiri gatanu ndwi, aho uno munsi tuza kuvuga neza na neza kubijanye na filime. Mwari munkumbuye ndabizi, ndazi mwari munkumbuye. Turiko turavuga ibijanye na filime ndundi, turiko turahayagiza canke turiko turanaliza filime z'abarundi neza na neza. Rero no munsi turaza gutumbera muri Burundian Films Academy. Muri Burundian Films Academy niho tuza gutumbera, aho tuza kuzana ifilime bise Feruje. Filime Feruje rero uno munsi niyo tugira tuanalize abakunza filime Feruje rero mutora gatebe muze twicare hano tuganire. Ndazi ko hariho benshi muyiraba mukayitahura, abandi benshi bakayiraba ntibagende batahura filime Feruje. Aho uno munsi tuje kuganira kuri filime Feruje kugira ngo twanalize mbega filime Feruje mubona iriko ibikora gute. Ndababwira ati filime Feruje nababwiye ko ariyo ya mbere imaze kugaragara muri East Africa. Ivyo baro ntumbazi iyo byakorewe, ntubimbazi iyo byakorewe, ariko ndazi neza no kurikana ikino ganiro uraza kumenya byinshi bitandukanye muri filime Feruje. Filime Feruje ndakubwira ko ariyo ya mbere muri East Africa, filime ya mbere muri East Africa yanditswe neza, iriko irakinwa neza ku mategeko ku rwego rukwiye kabisa, rwego rukwiye. Ndakubwira ati ko abarundi abakinyi ba filime ndundi mwino myaka bari kuntungura pe, bari kubikora biteye ubwoba. Urumva bari gukora ibintu ku buryo uvuga ati abantu babyize he. Okay, reko tutaragenda idoni reka mbanza ndakwibutse ko umwanditsi wa filime Feruje ariwe Nsoro, ariwe Ribat, ariwe Ira, ari mu muziki ku mazina menshi, ndazi mu muziki ku mazina menshi. Uyu
afise n'ishure ryitwa Burundian Film Academy, ariryo natangwe kubwira ko no musi ariho twinjiye muri Burundian Film Academy. Afise ishure ryitwa Burundian Film Academy risanzwe ryigisha gukina filime, ririgisha n'indimi, ndakubwira nk'icongereza, Igiswahili, izo nyene zo zindi ndimi. Ndazi muramaze no kumva ko anakina mu ndimi nyinshi, basanzwe bakina filime zabo mu ndimi nyinshi. Rero imbere yuko twinjira donidoro muri filime, mu byo tugira tuvugire hano, reka menda bibutse ko tuba turi kumwe na Miracle, tuba muri bino byano bya Miracle TV, tuba turi kumwe na One Boy Shop ariyo isanzwe ukora mu masanganzira Igitega, haruguru station kwa chef, neza kuri parking nkuru y'intara ya Gitega, kuri parking nkuru aho imodoka zose zivuye mu ntara zose zihurira zije Igitega, niho basanzwe hakorera iki naho abadandaliza accessoires za telefone, accessoires yose ukeneye ya telefone cubagana bagutunganirize, bananakora telefone. Nimba telefone yawe ushitse Igitega telefone yawe yagize ikibazo, cugana muri One Boy Shop baca gutunganiza ka telefone kawe gace kamera neza cyane. Bakwibutse ko bana nka telefone yawe wibagiye code, telefone yagize ntivyo barabikora, naho nyene ubagane. Baranahindura pièce de rechange, barafite pièce de rechange, barahindura pièce zagize ikibazo kuri telefone. Nimba telefone yawe yamenetse blindage barahindura, nimba yamenetse écran barayihindura, écran ariyo yose barayihindura, uhashitse biragenda neza. Badanoza ama battery, ama écouteur, nakubwe accessoire muri rusange. Muri One Boy Shop rero bagane nahakubwiye mu masanganzira, haruguru station kwa chef, tubona hejuru y'inzu, ucubona ahantu hari pancarte cyanditse ko One Boy Shop, gaca winjira muri uwo ngo nyene urasangamo iduka ridandaza accessoire. Uno musi rero nakubwira ati tuje kuvuga ibijanye na filime Feruje, tugeze kuri saison ya 4. Mwarabonye muri party heruka ko ira hamwe na Chaserine basa n'abariko bara connectingana, hariko harabamo connection ukuntu biciye kuri Chaserine, umutima we uri kumujya umubwira ati urafise ideni utegezwa kwishura, kandi mu gihe ubona kaco gato ko kugishura, gerageza ukoresha umwanya kugira ngo wishure iri deni ufitiye umwana w'umuhungu ariwe Ribert, umuzi ku mazina menshi, ariko muri filime Feruje tumuzi ku izina rya Ira. Bijya rero byanyeretse ko kenshi na kenshi filime ibiri kira kwigisha, biboneka ko kenshi na kenshi iyo umuntu yakoreye iciza, nubwo nawe kwimvira kumukorera ibibi byinshi, biharagera igihe ibibi bikaba byinshi cyane, iciza kikaza ari kimwe gusa wibutse, kikakujya mu mutima, kikakubita kabisa, ku buryo bishika ukavuga ati reka nje gukorera iciza kimwe, wandi yankorera ivyiza igihumbi. Niyo mpamvu bakubwira, abarundi bakubwiye ati kora neza hama we wigire, kora neza wigire, uko biri kose urashobora kuzoyisanga imbere canke abana bakazoyisanga imbere. Rero igihe cyose ugihema, kora ibyiza gusa, uzokora ibibi byiza byaraheze bitakivugwa ku isi. Mugabo mu gihe ugihema, kora ibyiza gusa hama we wigire, nubwo kwishurwa inabi, nubwo gira gute, ntubyicuze, wege ibandanirize imbere, uzohasanga wa mutima wicuza, wa mutima uri kuriyumvira ibibi byinshi wakoze, maze utangure kwiyumvira no guhinduka gukora ibyiza. Niyo mpamvu ira murabizi ibyiza byinshi akoresha Serine, abantu twabanye muri no filime guhera igitangura, murabizi Chaserine ko yize ku makondisha goya, ariko ira kahamubera. Chaserine amaze kweza amashure kuronka akazi byaramugoye, ariko ira arahamubera, amurosa akazi kwa se wiwe. Chaserine ibintu byinshi byagiye mugora murabizi, ariko ira byinshi yagiye hamubera, ariko Chaserine yagiye amusubiza ibitahimbaye umutima wa ira, ku buryo ira nyene yameze nk'ubaye traumatize, ava muhira aremoka kubera ibibazo byo mu rugo, mu rukundo, ibintu byose yamucanganira ko ku buryo yahavuye aragenda. Ariko uno munsi ira nawe ari mu bibazo,
byo kwagirizwa urupfu rwa se wiwe, byo kwagirizwa urupfu rwa mukuru we, byo kwagirizwa kuba atunze inkoho, byo kwagirizwa ibintu byinshi. Maze Chancelier nawe arabiraba, yarabirabye avuga ati uko biri kose nani ndafite icyo nokora, uko biri kose ndafite icyo nokora. Mwarabonye ko aheruka kumuzanira impapuro z'amatungo ya se wa Ira, impapuro se wa Ira yasize yanditse ko Ira ariwe ayoboye amatungo yiwe yose. Mwarabonye ko yarasize, twasize muri gice giheruka twasize azimuzaniye. Ira yaguye mu kantu aravuga ati Chancelier ni giki unshakako, ni ikihe kintu wipfuza inyuma ya bino bintu? Chancelier yaramwishuye amubwira ati Ira, siwe ndiko ndabikorera, ariko ndiko ndabikorera umutima wanje. Ko ndiko ndabikorera umutima wanje nuko umutima wanje unyibutsa ko hari deni mfise. Abantu b'Imana ndabasabira umutima wo kwicuza. Byiza ko umuntu afite umuntu akomeye, umuntu afise impuhwe, umuntu nyene afise ibigumbagumba nk'umuntu ategerezwa kuba afise umutima wicuza. Mu gihe ubona uriko urakora ibintu ukavuga ati kabisa jewe kino kintu ndabona ni hatari, ukicuza ukavuga ati hamwe nobona mvuye muri kino kintu nobwira umutima wanje atatekana, ndabona nakimaze. Rero filime ndibaza ko filime abantu muri turi kumwe tuko turayiraba, ndibaza ko iriko irabigisha, iriko irabasobanura. Nabatangwe ndababwira ko rero abakinyi ba filime Feruje ari bo bonyene mbona muri East Africa bariko bikora neza, bakora filime ziri mu bwenge. Ati gute? Filime Feruje uri kurayiraba uza kubona ko ari buno buzima abantu benshi babayemo, uraza kubona ko ari buno buzima abantu benshi babayemo. Ati gute? Abantu benshi mu miryango canke ahantu hese tuba tubaye mu masosiyete canke ahantu tugendera, muramaze kubona ko hariho abantu usanga bafise impuhwe n'abandi bafise imitima y'ivyuma pe. Nubwo barabagirira ibyiza gute bo batazopfa bakwishuye iciza n'umusi numwe n'uyu tazigera ubonye iciza cabo n'umusi numwe. Ariko uko biri kose bajya abantu nubwo batatwereka ko imitima yabo ibajya canke gerana harigere bibagarukira mu ndoto. Rero filime yoyo ubuzima tubayemwo nubwo turota nubwo iki bwose irabuzana ikabutwereka, ikabugaragaza. Nta bya bindi umuntu arota tutabizi, filime iraza ikabitwereka, iraza ikabitwereka. Rero urabona ko ari filime neza na neza umuntu wese ndaza yiraba ntarigera abona ino filime hanizoherera. Ndibaza ko ari filime izokinwa ibihe birebire pe, izokinwa ibihe birebire kuko nta muntu numwe arabona ino filime yiherera. Ikindi naco urazi ko Ira ari mu bibazo bya grafrere wiwe yabuze yapfuye, batangaje ko yapfuye. Narakunze commentaire imwe mwashize muri commentaire ikiganiro mperuka gukora ku bijanye na filime Feruje ko zijyamfu ziriko ziraba muri filime Feruje ari abantu cyangwa ndabita abantu ndabite imitongera ndayite iki. Hari ibintu byakurikiranye ujya mama waraki, byakurikiranye mama waraki bimubwira ko byamwemereye kumusubiza muri rujya rugo ngo kugira ngo bizoshitse isezerano. Nibaze rero ko ijya mivumo canke ijyaki ari byo byagiye bikurikira ku buryo byishe, ku buryo afise ishavu, kuko rya shavu rero mama waraki nawe ntitwa turi muziko murabizi, nitwe tumuzi ko kujya ijya mijinya, nitwe tumuzi ko kujya kuntu twabona ko ari umwana atekereje, tubona ko ari umuntu mwiza, filime gitangora hose tubona ko ari umuntu mwiza. Ariko mu nyuma muri film mu mpera za saison 3 mwana niho twatanga kubona ko ari bad woman kabisa. Natwe twatanga kubona ko ari bad woman, ari umuntu mubi, ari mubi cyane, ko aho twagiye dutahura ko ari we yicishije umugabo wiwe muri rya filime, ari we yicishije umugabo wiwe. Nubu ntituramenya neza na neza icishe Raki, ariko ndazi mu mpera z'iki gice, muri mpera z'isezo ndazi nonye zogera tubitahura.
so tubitahura mugabo jewe ndakubwire ico maze kubona conclusion maze gufata jewe ndamaze kubona ko ujya muntu Lucky ashaka kuba ari kuri mission ya nyina wiwe ashaka kuba ari we mwishi canke ni conclusion zibiri maze gutora canke ntuze ST boy yishe Lucky kugira ngo ashikire amatungo yabiwabo kandi ira nuko ari umuntu w'incabwenge muri ya filme na mwese bamaze kubona ko ira ari umuntu w'incabwenge atari umuntu w'incabwenge biya bintu estime bishitseko kuko urana ko estime atanguye kuronka uruhusha atanguye guhabwa uruhusha rwo kurara mu nzu kwaba ira mu nzu hajya ira yavukiye haji wabo ko kwa ira atanguye kwegerezwa cyane na mama ira amwiyegereza mama Lucky nako mama Lucky amwiyegereza amwereka ko nyene kumenga niwe umuntu yari yigeze kubura mu buzima amwereka kumenga n'intuzi bigaragara ko ST boy hamwe iratokerebuka ST boy irayoza kwikangura asanga ST boy ari wasigara umugabo muri ruya rugo namwe ndibaza ko namaze kwibona ST boy ibogasanuka basanga yaramaze kuba umugabo wo muri rujya rugo yaramaze kuba umugabo muri rujya rugo yaramaze kwigarura imitima yamaze kwigarura umutima wa mama Lucky kuko nubu yaramaze kubigarurira kuko ubu amwizeye mu maplan yose agenda apanga amubwira byose amuhereka byose ubu ni wasigaye yishuza impapuro z'imitungo ni wasigaye afata mushiki wa ira akamufukamika ariko aramumwishuza imitungo yase murabona ko ari ibintu bikomeye cyane bigaragara ko ST boy nawe ashaba ko ari ku mugambi kandi umugambi ariko namara umuntu asigaye atinya wenyene ni ira namara kubona ira mufise mu ntoke nkuko nindapinga ko mama Lucky natazwari mu byago zori mu byago bya ST boy umuntu atamaze kubibona neza mama Lucky azwari mu byago bya ST boy kuko yaramaze kumuhishurira byose uko bimeze yaramusobanurira imitungo yose ingene imeze yaramusobanurira impapuro za original ingene zimeze yaramusobanurira n'impapuro mpimbana ingene yagiye kuzikoresha byose urumva wamabanga yose barayasangiye kandi nawe ntazi neza na neza ko ariko yishirako ni nkuko yinovuga ati ko ariko yiyambika urusato rw'intare ariko kwanza umutwe w'intare akiyambika umutwe w'intare kabisa ndazi neza namwe ko mumaze kubyibonera ariko ndazi ntidutahura filime kumwe ntidutahura ibiriko biraba kumwe ariko ndababwira ko ino filime umuntu wese azi ko yayitanguye ahubwo nafate umwanya atumire mugenzi we bose baze kwansoro kuraba ino filime irimo ibyigisho byinshi irimo ibintu byinshi wigiramwo uranashaka no kwigiramo kwibana n'abantu neza ushaka kwigiramo kubana n'abantu ushaka kwigiramo ingene abantu bameze urashaka kwigiramo abantu ingene bameze urashaka no kwigiramo kwizera abantu bake kuko si bose arabizigirwa kuko na Lucky yatanguye kwizera ST boy atazi ko ST boy nawe ari kindi kintu ariko bamaze guhurira hamwe yavuze kumbe ST boy urazi ko yakubitiye ST boy amukubitira muhira kwa Lucky hajya kwa Lucky ariko kwa Aira amukubitiraho na timu yiwe nibwo yacamenya ati kumbe ndiko nkina ni timu ntarinzi tinde kumbe ndabimenye bino bintu rero ntibigiye koroha hamikini naco mbega kurujya mu mushiri wa Ira ko agenda kubwira muyomba wiwe akaja kubwira muyomba we ibya Ira ariko akabanda yakubwira ko ari musuma ari umwambuza ari kubera avuga ati urajya ego urarihigwa inzu ego urambara ego uragira byose ego none uwo muntu akora iki nta na kimwe none uwo muntu nuko ari musuma mbega ntazava yumvira ry'amajambo nawe gutyo bimukure mu mutima akure mu mutima Ira
usanga nawe karamwiyumvira no yumvira no kumugambanira ku buryo nka irahamwe yoja kumubitsa zijya mpapuro yose nukasanga nawe yazigize ibindi bintu ugasanga impapuro zimyanganije kumbure kugino filme nababwiye ni mizingi abantu b'Imana filme ni mizingi sinzi ko mu bitahura neza ariko reka rero sindayimara uburyohe reka ndabibutse mwese ko nyarukira kwa Nsoro abantu bose muhora munyishuza mumbwira ngo mu telefona kubera nkunda gusigamo nimero zanje mugaca mu telefona ngo tunyarukanire iyo filme mbwira abantu mutazi ko na saison 4 yatangwa igeze kure abantu bima igeze muri episode y'umunani kucyo episode y'umunani igeze kure igeze kure cyane rero ni munyarukire kwa Nsoro andika ja muri YouTube wandike Nsoro cubona Feruje canke wandike Real Boy film Real Boys Academy Real Boys 257 sindibuka neza gusa wandise Nsoro wandise Nsoro chano bichako yitwa Nsoro chano ijya filime cyako yitwa Nsoro tuyibona neza andika Feruje saison 4 cyangwa andike Feruje saison 4 acha gutondekera muri YouTube acha gutondekera yose kujugenda uyiraba rero nibaze ko abantu bahora banyinyishuza bayimbaza bagira gute muntu zeya bibaze ko no musi ndabahaye umuco aho mugenda muyibona hari abantu benshi muhora mumbaza maze ko nakomega nti muranamenya ko saison 4 yatangwe gusohoka saison 4 igeze kure cyane andika Feruje saison 4 ucibona ikigutondekera ucutanga kuyibona uza kusanga iri kuca kuri channel ya Nsoro ahandi hane hose cyaca hose iri kuca kuri channel ya Nsoro nihica uca mugenda rero muyibona byose cyagenda neza naho ndabipurize kuryohererwa n'ibyo barundi ndabipurize kuryohererwa n'ibintu biva mu bana bacu b'abarundi ndabipurize kandi gukunda ibyacu mu biparitaje bigere kure cyane ndabakunda cyane rero andabibutse kandi ko atari yo filime yonyene iri kiraca ku rubuga rwa 2/5 oya hari filime nyinshi cyane hariho Data series ica kuri Fanny Lavine officiel hariho yindi filime yiherwa kuhera ariko nayo nyine saison 2 vuba izoza filime yitwa Ciramunda mu minsi barabemereye saison 2 ko bashaka kuzoyizana sinzi mwe ko musanzwe bakurikirana ariko mu minsi saison 2 muzoyibona aho muzona ibimaramare by'abantu by'abarinka n'abatieri n'ibyishimo bya ndabibagiye gatoya ndabibagiye ariko mucamo bibona ibyishimo bya Mimi Mireille ndamwita Mimi Mireille na Mr Kran ndamutibe Mr Kran amwita Muheto bayimita Muheto muri filime Ciramunda Mimi Mireille namwita Nyange n'ibyishimo bya Nyange muri filime muri saison 2 muzobibona bibaryohewe bishimye ni muri na serire yamenye Rinka wariwe muzogena bibona Ndabutse ko hari filime nyinshi hariho za Heartbeat hariho za nyinshi kandi ziko zikinwa neza pe ziko zikinwa neza cyane rero abantu ntimubura muteramira ku bana bacu b'abarundi muryoherwe mwishime bari bakina neza nyigisho zirimo zimeze neza cyane reka ndabutse nanje ko ndabakunda cyane ama analyze cyangwa n'ibindi byose muzanguka musanga hano kuri Miracle TV 257 ndabakunda cyane ciao ciao hasta la vista